tugiye kuba twarabira hamwe ukuntu ushobora kuba wotera imbere mu gihe naho wowe ufise akazi gaciriritse kandi ushobora kugaya ariko uganya buri munsi ko dushobora gutera imbere. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe ibintu bitandatu vyotuma umuntu ashobora gutera imbere vyoroshe. Ica mbere, ushobora kuba ufise umushahara mutoyi winjiza 5,000, tangura uziganye amafaranga yawe, uyaziganye ku rwego na cane cane ni ukuvuga ico nico kintu ca mbere duheraho. Ica mbere ni ukuziganya amafaranga uko uyaronka kose, nimba ari 500, ari 1,000, ari 10,000, ari 100 ku munsi, uyaziganye neza ku buryo ushobora kuba woronka n'ideni, ugashobora kuba wofata ideni wizeye ko usubira kuryishura. Navyo turaza kubishikako ku ngingo ikurikira, aho tuza kubona ko n'ideni naryo atari ngombwa ko umuntu ashobora gufata iryo deni, n'igihe rero biba ngombwa ko ushobora gufata ideni kugira ngo wikure mu rindi deni vyoroshe. Ica mbere rero ni ugutangura kuziganya amafaranga hakiri kare mu kiringo ucumvise iyi audio uri kuraba iyi video. Ni vyiza rero ko amafaranga ufise utangura kuyaziganya. Mbibutsa kandi ko abantu batarakora subscribe ku rubuga rwacu rwa Sesipro, mukore subscribe kugira ngo muduterere, mudufate mu mugongo, maze ibikorwa vyacu bitere bija imbere, ntiducike intege. Ikintu ca kabiri rero ni kwirinda gukoresha amafaranga uko bidategekanijwe, uyakoresha mu bintu bidakenewe cane, na cane cane ukirinda n'amadeni nkuko nari mpejeje kubibabwira. Ideni rero ntabwo ari ikintu ciza, kuko ushobora kuronka amahera y'inyungu kuri yayandi iyo umutaha ufise, irya nyungu igatuma uza kwishura irya deni usanzwe ufise. Ni gute rero umuntu ashobora gukoresha amahera neza? Amahera mu kuyashora cane, uraba ibintu vy'ingirakamaro, ukagura ibintu ubona ko ejo canke hirya y'ejo bizoshobora kukungukira. N'iryari amahera atagira akamaro, abantu na cane cane b'abajene usanga ariko agura ikirato c'100, 150, 200, akagura ikirato canke ipantaro gutyo. Vya bintu wasanga ntibizomugirira akamaro, vya bintu ni ibintu ashize ngaho azokwambara bigahera gutyo, atanyungu bizomuzanira. Ibaze nk'umuntu ashobora kugura ikirato, uwundi agaca afata ya mahera akagenda akayaranguramwo nk'ipaki y'amasabune canke ibiro bingahe vy'isukari. Uwo muntu kubera ko azoguma afata ya mahera ayadandaza, ntazohurira na wa wundi aguma afata amahera yagura vya bintu vy'impuzu n'iki n'iki. Iyo rero uguma uri muri ivyo, n'akarorero kamwe mu burorero bwinshi, iyo ugumye muri ivyo ntushobora kuzotera imbere vyoroshe, bizokugora cane. Ikintu ca gatatu nuko ufata amahera ayironka buri munsi, ukayaziganya ibice birenga 15% ku mushahara wawe. Urumva uburonka uwo munsi nyene utegerezwa kuziganya ibice birenga 15. Nk'akarorero, nimba uronka 100, uraziganya 15. Uko ubiziganya rero biratandukanye. Ni ukuvuga ushobora kuba watanze umutahe w'ibihumbi 50, ukatanguza uwo munsi, mugabo ukaza kunguka 50, 50. Uca ufata urumva ko bari kw'ibihumbi 100, uca ufata 15,000 ukabishira ahantu ku ruhande nko muri kesi. Hanyuma vya bihumbi bisigaye 35, urumva vy'umutahe vyiyongeye kuri ya nyungu, ukongera ukabishora muri business, ku buryo ejo canke hirya y'ejo ugize ikibazo, vya bihumbi 15 canke ugahomba, business yawe uwo munsi ntigende neza, vya bihumbi 15 wabika nivyo bizogaruka bikagufasha muri business yawe. Ikintu ca kane ni ukongera amafaranga winjiza. Ushobora kuba ukora akazi gasanzwe, uri umumotari, uri iki, mugabo ry'amahera uronka ukabona ko ari ngombwa ko umuyabika kugira ngo n'imiburiburi uzogure parcelle vyoroshe. Ariko aha ndaguhana ku kintu ca kane, kongera umuvuduko w'amafaranga ufise. Nimba ukoresha imoto y'umuntu, ayo mafaranga yawe yaziganye uzogura imoto yawe, naho nyene yaziganya gute? Amafaranga ntabikwa, no muri banki ntabwo bemera kubika amahera bayabika yunguka yandi. Rero fata aya mafaranga uronka buri munsi, uyashire mu rundi rudandazo.
nk'akarorero ugakota nk'ibintu vyunguka ukayatanga ku bantu bakungukira gutyo gutyo. Ayo mafaranga rero ukwezi kuzogera guhera ufate yayandi wakorera mu kimotari wongereze na yayandi bakungukira usange biragufashije mu buzima bwawe bwa misi yose bwo mu rugendo rwo gutera imbere. Hanyuma ikintu ca gatanu ni kwirinda icifuzo cyo gukoresha, kwirinda icifuzo ukumva ko umengo wogura imodoka kandi ayo mahera atayifise. Ivyo vyiyumviro rero winjiza amahera make ujana n'ivyumviro vy'amahera uronka, kuko niwiyumvira ati nshaka kugura imodoka ukaba winjiza 10,000 ku munsi, nibaza ko bitazokorohera kugura imodoka. Ariko gira iciyumviro gishingiye ku mutahe wawe kandi kizotuma ushika ku ntumbero yo kugira iyo modoka. Ntico wibaza yuko uno munsi ushobora kuba wogura imodoka vyoroshe mu gihe utabanje kurondera. Rero fata amafaranga yawe uyashore mu bintu vyinjiza bizana ayandi mahera, ariko ntushire umutima cyane kungene utari gutera imbere, kungene utari gufata ubutunzi bwawe utariko ushika ku ntumbero y'ubutunzi wifuza. Urugendo rw'ubutunzi ni urugendo rugenda gahoro gahoro. Intambwe ya nyuma ari ya gatandatu mu gukorana umwete akazi kawe. Ntihagire akazi ukora nimba ukubura mu isoko, nimba ukorera umuntu mu rupangu, menya ko amahera yose baguhemba uyagire umushahara, ariko kandi wame ufise imbono yo kuzokora n'ibindi ejo canke hirya y'ejo muri wa mushahara wawe nyene. Ikindi naco nuko ushobora kuba nk'abantu bakora limikashi, nuko ushobora kuba uri mu kibanza ukaba ufise uburambe bw'aho hantu. Ico gihe baramenya ati aha naka hariho umuntu akora limikashi, bakama rero bagushoreye. Niyo haje nk'umuntu mushasha baramurangira ati ahantu hanaka barakora limikashi, genda baguhereza amanoti yawe. Rero hariho uburambe mu kazi, na cane cane mbere ku batayeri. Umutayeri arashobora kuba ari ahantu utokwibaza neza ko ashobora kuronka amahera, ariko kubera ko kirya kibanza bakizi kandi bazi neza ko ari professional akora neza, baramusangayo agaheza akabakorera impuzu zabo, kandi ugasanga afise abakiriya mbere n'impuzu nyinshi. N'abatayeri nyene tubagarutse, nifo yuko wiyumvira ko utazokwamura umutayeri, irifo yuko wagura akarere, kuko uyu munsi ashobora gusanga umutama ariko arashona, ariko akakubwira yuko yatanguye gushona ari umusore, ariko n'uwo munsi akaba ari umutayeri. Irifo yuko amahera uronka uyaziganye, ndetse uzosigara ukoresha abakozi aribo bakora igitayeri, nawe ukora ibindi, hanyuma babakozi bakuzanira amahera, nawe iyo wagiye uzanye amahera uyateranye, hanyuma ubone iterambere. Murakoze cyane abatibutse gukora subscribe, tubasabye ko mwobandanya mukora subscribe kugira ngo muduterere. Murakoze cyane.